Ibintu twanabonye ngo kera warirabura nivyo barakubeshera navuga ko si cyane kandi si cyane vraiment bijya n'ibyo wanyu uraza ba journalist byo wanyu nge bararenza baravuga ngo mukorogo ni pesa ivyo ubivuze kwiki cyangwa amahera yarabaye menshi si question y'amavuta gusa no navuga ko yes mukorogo ni pesa navuga ko ndakunda umboga numva ndi kumwe na ndi mu rukundo nanye ndi fier kabisa ndi kumwe nawe Mungu dufate muremure atari muremure cyane abyibushe gato kuntu uko sinokunda ama n'umusheri wanje cyane so abyibushe gato kuntu umboga atari inzobe cyane me agereranye kuko urazi icyo ushaka wewe wishakira urukundo kandi wavuze ibyo ukunda umutipe murefu bwange byose wabironse ariko n'umutaxivero kandi uzofungura kuko arakora nuzobura ubugari nuzobura iki cyangwa umumotari nta kibazo nibaza ko so dufate basi ari umumotari c'est bon apana kama taxi mais dufate basi ari umumotari nta kibazo umumotari koze umumotari ntashaka kubura amavuta vraiment bya mavuta usiga gugwa ngahe nuko je nahebye yagugwa ngahe si menshi 50,000 urisi ko ari 50,000 cause okugacu yisiga ngena gute uje narisiga 2 mois isabuni yaje na cyane sigite sabuni ya muganga kujya turaba rero umumotari 50,000 yaronka mu misinga na gute ucumbwira yuko uzohita mu motari adashaka kuyagura no ariko cyamva yuko ajya amavuta ateba 2 mois urumva zazayime guri umugore amavuta ya 50,000 anauza mafuta ni 50,000 na pakala 2 mois c'est bon bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro ni rukundo Ange Minoche murayibona ndameze neza ndibaza ko namwe mumeze neza ikiganiro cyo nawo munsi nikiganiro ari ibintu sinzi mukunze kubona yuko nyaga n'abakobwa gake ariko iyo nazi n'abakobwa mba numva ndenze kandi namwe ndabizi yuko iyo nyaze n'abakobwa namwe ntibibagwa nayo ndamaze kuyibona rimwe no munsi rero umukobwa uno munsi umukobwa yandikitse amateka muri Bujumbura ni muririmbyi kazi ariko afite n'ibindi yakoze muri Bujayit abantu muza kumubona mucamubona muri interview migeze kubona muri Bujayit ariko ndushaka kubigaruka kuno munsi reka rero tuyage tumwakire hama tugira tuvugane murazi ivy'umuziki navyo tabishiramo mugabo ahanini sivyo cyane tubaye turi babwira mutwihanganye mumva tutagiye mu muziki cyane urameze neza c'est bon akazina ni Diva the Best Divine izina ari Divine Chawita ni Queen Diva the Best impamvu zivahe kugira mumve ko mwokwigira amazina nkayo kwanza ugashira ko the best niki kicumbu gituma wumva uri the best so navuga ko the best abantu bakizi mbaza yani kitu kikali vitu vikali unasikia alafu pia Queen Diva Diva inatoka iva muri Divine Queen Diva zanindinda kugisigura navuga umwami kazi so yes arenze kandi uri abamikazi wo cause mukali nigiki gituma ufise confiance ingana gotyo no umuntu wenye niwe yihagaciro so kandi umuntu niwe yiyemera ntarinda ngo baje kumwemera me wamaze kwiyemera je ndashaka kumenya ariyo ibintu twanabonye ngo kera warirabura nivyo barakubeshera navuga ko si cyane kandi si cyane vraiment bijya n'ibyo wanyu uraza ba journalist byo wanyu nge bararenza uravyeje kera uravyejewe kera basi wasana kuko wanje no wararenza donc je ndirabura kukuntu wasa no ni urabura cyane me navuga ko abantu ntibagenda banganya sibyo ariko naragusumbyaho gato nibaje ko sinira ngiki cyatumye wongera ko kandi wumva wifitiye confidence y'iko ibintu byose babirenze no umuntu wese n'ikintu akunda urumva narabyumvisemo nyene numva nyene no kwisiga ariko sikuvuga niside numva nyene usiga amavuta ukuntu ugasanga yagufasha ukuntu nenjo vile tu baravuga ngo mukorogo ni pesa ivyo ubivuze kwiki cyangwa amahera yarabaye menshi si question y'amavuta gusa no navuga ko yes mukorogo ni pesa lakini sinzi sinobindira canke iki ariko navuga ko n'amafaranga utafise nishaka kuyisiga iyo biravye ku inzobe tureka inzobe gusa niki kindi wabonye cyabaye ciza kwera ayo mavuta mu maso urabona ko habaye change
Oh, harabaye changement ni nayo mpamvu nayagabanije novuga ko nayahebye ko harabaye changement nyine cause maze ikintu cya 2 mois ubu ntibibaze ko ku mubiri hazava haba ibindi bintu kuko yaba bizohava biba byarabaye deja kuko deja umuntu yisiga yamenyereye iyo amaze insamen atisiga cyahinduka deja ibintu biba bikomeye uri umuqueen wavuze the best biramaze gushika ugakundana n'umuhungu gukundana n'umuhungu yes haba ni igiki gikunze gushika udakunda iyo ukundanye n'umuhungu kuko urumva uko kuntu wiyumva urarenze nukuvuga urarondego yani ukurondego kuko umukobwa nibisanzwe gaze nitunganya twese ariko turarondegwa wowe nko nk'igihe ushobora kurondegwa ni bangahe uhora usanga nka rimwe ugasanga hari igihe usanga nka mu kwezi ugasanga ari abatipe bafite nka nimero yawe nka bangahe bose bashaka ikintu kimwe abahungu kenshi iyo urondeye n'abahungu nk'aba bashaka urukundo bari benshi kandi umva ntiwobemerera bose icyarimwe iki cyangwa iki ariko jewe muri iyi minsi nyine sinzi mpamvu urumva abahungu inimero sivyo je nkunda guhindura nimero cyane kubera abahungu bakurondera yes sinzi niyo bakurira nimero ari usanga bagutesha umutwe bakakurondera sana menda kunda guhindura nimero uhindura nimero ko abahungu bakuvuruga canke ni kubera uvurugwa n'abatari guzaho no niko nyine bamvuga zwa ngo n'abatari guza ndi canke ikintu ndahindura nyene ko maze kuba mfise ama nimero menshi muri telefone cyo mvuga no reka mpindure bangora nyene umva cyane ndavuga ko ndakunda umuhungu nyine umboga numva ndi kumwe naye ndi mu rukundo nanye ndi fière kabisa ndi kumwe nawe umuhungu dufate muremure atari muremure cyane abyibushe gato kuntu uko sinokunda ama n'umusheri wanje cyane so abyibushe gato kuntu umboga atari inzobe cyane me agereranye bibaye akaba ameze uko nyene ubivuze mu boga aragereranye ibintu byose wano uko nyene ubibona akaba kenye atamara afise urukundo cy'amafaranga ndavuga ko uretse ko ari aba taxi vero hajya bafise imibiri nkuko nyene ubivuze urumva urukundo ndabizi sivyo nta rukundo atamafaranga ariko iyo hari igihe naho usanga hari umuntu avuga ati urukundo cy'amafaranga sivyo wewe yani kuri jewe sivyo no sinovuga ngo kuko cyo gukundana n'umuhungu sivyo mvuge amanza kuraba umunga afise kizodutunga sivyo ashaka kuba afise bijya byose mvuga none umuhungu twabana so tuzokungukiki mu buzima tuzogiki yani bijya byose manza kubyumvira me urukundo cy'amafaranga atuvugiye kuri ico nyene arashaka kuba ari umuhungu akora tuzosanga nk'umu taxi vero akagushira mu taxi vero ngaho arakora vyumva ntuzobura ifu n'isosi y'indagara ntuzobibura ku munsi uzofungura agaca bakuzanira n'uwundi mugufi yonze ibintu byose udakunda ariko agendera muri Mercedes irenze canke Range Rover wowe uzohitamwo nde kurukunda atari amafaranga no cause yani urumva gasanga bigoye cyane me dufate biba bigoye gutese kuko urazi ico ushaka wewe wishakira urukundo kandi wavuze ibyo ukunda umutipe muri epfo bwange byose wabironse ariko no mu taxi vero kandi uzofungura kuko arakora ntuzobura ubugari ntuzobura iki cyangwa umumotari ntaco nta kibazo nibaza ko so dufate basi ari umumotari c'est bon apana kama taxi vero mais dufate basi ari umumotari nta kibazo no sindamugaye canke iki me ndumva oya wapi kabisa ushakira umumotari no dufate ari muri zijya guzanya havuga namukunze nyene namukunze sana bakazira rimwe ari babiri kandi cyana undi mugufi naco ndumva amenyo yavuyemwo cause sikashi petit oya ndumva no cyagura umumotari kuko no uvuga ati cause adashobora kugura amavuta yo kuzurasiga basi mu gihe ubona apana ubundi agira guhe izine yose umumotari cause umumotari ntashaka kubura amavuta vraiment bya mavuta usiga gugwa ngahe nuko je nahebye yagugwa ngahe si mesh 50,000 urisi kwa 50,000 cause okugacu yisiga ngena gute uje narisiga 2 mois isabuni
isabune ya jena cyane sigite sabune ya muganga kujya turaba rero mu motari 50 mila yaronka mu misinga na gute ucumbwira yuko uzohita mu motari adashaka kuyagura no ariko cyamva yuko ajya amavuta ateba 2 mois urumva zazayime guri umugore amavuta 50 anauza mafuta ni 50,000 na pakala 2 mois c'est bon ubu rero wahita mu motari je vraiment namikundiye tugahuza sibyo kuno navuga ati ngo ngira uko ngende kujya mu ntafisa ifaranga canke iki nuvuga ko naho ntuba namukunze hajya nta rukundo ko nzomuca inyuma nzoja kuba bogare nishaki kozi motari imagine apero kuba wahagariye kuba motari mimi nakubwiye kujya mu bogare mba numva nkunda nyene urambwiye ngo uzomuca inyuma biramaze gushika ukavanga umutipe mukundanye apana ni iki gihora kikubuza kuvanga umutipe dukundanye comme ça navuga ko kuko mba namukunze ndamubona bijya byose mba nkunda tureke kubeshanya nta na rimwe navuga ko atana aho ndi murakundana n'abatipe babiri en même temps babiri en même temps canke barenga ntabe shano bambesha so kuvuga nyine n'abatipe ni simple sibyo ariko ngo ndi mu rukundo n'abatipe babiri oya basi kuba bose bagusaba ibintu bimwe kandi ukabuze hama ukabarira amafaranga bose muri bari kumwe mwanyuma akaza kaguye mu bizishaka ha so navuga ko ntubeshe kandi sindiko ndabesha ndamvugisha ukuri kuko basi mbona ko ntacyo bitwaye kuko ni simple apana sikobuze so ariko nibaje ko nta mahera y'abahungu ndajya ngo nikupe tupeane apana seri hari ukuntu urafise ariko nuko nanavuze urafise ubu ibintu business yiwa ukora ajya mahera ugira utubwire ko atuba yavuye he ajya mahera ashobora kuba yavuye ku mushero wanje undi mu rukundo desha uri mu rukundo rumaze igihe kingana gute ase rumaze igihe kingana gute ndibaza uruko ruragenda kuza umwaka ndibaza afite nk'abari ko bararaba ikiganiro tubahebuze tubabwire yuko ubu vraiment nta kintu muri mukure mu mwana ari mu rukundo kandi arakwije byose tubwire ndavuga ko ndakwije nyene ndoifu wow urumva bahebure nta kintu na kimwe ashobora gusanga canke ni relation mbwiri compliqué ishora no guhera babe bararindiye asinzi ariko sinyibaza abantu ntubona ko icumbagira gatoya nta icumbagira bravo haje undi aguha ibirenze hajunda ibirenze apana nibaje kubira ngo bere no mu manager no mu muziki ibintu byose birenge jewe navuga ko ntawe uhari ucuvuga ko ata boyfriend ufise umu boyfriend ndamufise sibyo me ntawe ndambwira ngo va kwa James ndaguha ibirenze James urakunzwe James akazi urumva rero niyo mpamvu James wamukundiye iki James ni umbogare arafite imwe nkunda arankunda ndamukunda nibaje ko c'est bon ukuri aramberera ndamuberega turakoze Be James nkejo hamwe wosanga kuvanga aho byifatamwe gute so no babara cyane kandi ndakunze guhemukirwa cyane mu rukundo so nakundi guhemukirwa kubera iki none sinzi impamvu nyama byose buri ano byose nibaje yuko igituma nkunda guhemukirwa nuko nkunda cyane iyo nkunze ndiyibagira oh my god yani napenda mpaka najisahau rero iyo nkunze ndakunda so nyamba vuga ati de musijui nini kenshi vraiment ndamaze guhemukirwa iyo biravye uzo kwivanja ryari canke nta migambo ufise yo kwivanja ngo iki wowe uvuga ati nzo kwama gutya nyene sha byarananiye vraiment kuko ndinze nkunda umuntu uvuga ati uyu muntu turakora tumaze kuno so nikishapenda inanishinda gisi ndio maana sasa ila tu ndio vile ni mpango wa Mungu mbega James nk'ubu hamwe twoza tukamuha ikiganiro ngaha ugasanga yarakubwiye ati ego ndakunda mugabo nta migambi ndamufitiye ari nk'iyiki yahatari wowe wavyifatamo gute kuko we nk'ubu ndabona uri mu rukundo cyane kandi James umwiteze kwiki kwanza James ni ibintu by'Imana sibyo Imana idufashije niteze ko
iyo umugabo wanje yani wo mu rugo kabisa nasikia bibi na bwana ndani tuone tu tuishi naye. Baravuga ko abaririmbyi kazi nta na rimwe baba honnête, nta na rimwe bakunda n'umuntu urarondegwa uri mwiza. Ubu twakwizera ko wari James gusa. Kazi ni James gusa. Bishitse nk'abantu bazonsaba nimero nko muri kiganiro nzobabwira ati James yafatishije nyereme ahantu marondera ibintu bitandukanye. So no yani apana abantu bajya barondera urukundo apana urumva ko ndi mu rukundo dede urukundo naguzotanga okay baje barondera ibindi atari urukundo bavuga ati twe dushaka ibindi kandi bibaho reka tubivuge bibaho dushaka ibindi muga nta rukundo tugushakako ibindi urumva ubona zicirwa ndakubwira hagize undi akabwirana nkeneye uyu mukobwa ukunuku weye civile aseme hivi kireta umuntu avuga ati nyine kumfasha canke keme hapana bya mapenzi sijui bya murefu hapana. Urabizi yuko nta kintu cagusa kenshi ni donadon uwo yoza kugufasha wowe muhiki oyaza kumfasha reka wiyemeje gufasha umuntu ba wiyemeje si ngombwa ngo mfashe ngo nawe acameke no hajya n'uburi kurafasha ni iki wifuza ko bagufasha so akazi kanje ngira barakaza batakazi nawe sinzi ni music. Urafise umanager pana nagira James nyene. James ni bwanangu civile lakini naye ananisaidia sivyo navuga nyene ko ari we afasha monsieur manager. Uramukeneye canke uvuga ati nta ngorane nibagumiza ivyabo hari je na James ndamwizeye n'ibindi azobishobora. Yes azobishobora nyene muga mugihabonetse c'est bon. Be nk'ubu waje undi akamukuramo agofasha vyose akabikuramo vyose akagira James yise kutomwibagira nibuzere ko namwibagira donc nuri sûr yo no ndi sibyo ariko sinamwibagira ko yani sindi mu mukino ndi mu rukundo. Urukundo rw'ibisheri baravuga ko atari urukundo rukibaho base abantu yitse tumaze kumwe cyangwa ikime ndovile tu James ni abone interview zabati ni mission mugana nabyo ndamutwara umukobwa ega tuandanye mu muziki utanguye muziki ryari natanguye umuziki mu kwezi kw'indwi 2020 kuki watanguye 2020 kuko ariho nabiboneye umwanya so kandi ariho niho naboneye n'uburyo avant utaraba umuririmbyikazi wari mu biki naraba umuririmbyikazi nari nkoranye muri salon de beauté mais apana ibyo wanje by'abandi atari banga wahejeje amashuri ryari canke wahagaritse amashuri ryari narahagaritse hari muri 2017 2018 ushaka amahera gusa numva narabihagaritse nyene nanga muri navera so narahagaritse nyene uko nyene yani ujya gushaka ifaranga yani kaza tu ya kutumika byavuye kuki nivyo mkorero ukiri muto navuga ko guheba amashuri jewe byavanye n'ibintu byo mu muryango koze ariko naje nyene sinari nkunda amashuri cyane kubera ko utakunda amashuri ikintu cyinshi kuvyuka mu gitondo gidi ku masomo umva nyine koze bice bifataniramo na bimwe byo mu muryango bari bavuga ati ukubise wagomba kurira nigafika na byacha tu nta kintu urabona kibi no vuga Greta kubona warahevye amashuri no nyene kutiga biragatsindwa ariko ndovire tubasingire ubu ntosubirayo oya prama oya kubera iki yanje baje kunusura kwishura ndarengeye deje nabo mama barigashe okay reka turabe kuvyerekeye umuziki wawe uravye umuziki wawe kwanze bugeze ku ndimbo zingahe hari indirimbo ubu ndibaze cyaziba 5 kuri YouTube azina uravye umuziki wawe ukuntu uri kuraduga ubona yuko ari yo level ushaka ko abarimvye bashi baridoga n'abari bagutanguriye kuva kera ari abatanguye utaranavuka bose baridoga ubu biravye ubona bimeze gute
hari iki cyangwa uri gukorera ubusa no hariho changement nta muntu akorera ubusa umuntu akorera ubusa aba yabyishakiye so sinzi vraiment bajya nibo nyene bantanguriye ngo bivuze mais sinzi nyene mugi wanje mbona umengo hariho changement sawa byose imeze neza je bimeze bo kabisa okay uravye kuvyerekeye nk'amakolabo ni yewe mu Burundi mwokorana kubo donc wemera kwa kunemera shaje nemera benshi uwe mbere na mbere ndashaka kwanza gukorana nawe Kidumu kwanza kandi soon tuzokorana Kidumu rero mu minsi n'abakobwa gusa nigiki nibiki we kari Kidumu ubona abandi bari ngaha abandi baroriro bandi je ndikomanga gukorana na Kidumu kandi ni soon hama après parler natumika na Estanish Estanish ndashaka kumbwire ubutoha collab koko ndavuze ntibarorira ucuvuga ngo abana ninduna ati naho yo yisaba nubu naho nkiri ngaha ngisanzwe ntanomo rero suvuga ngo nini ara numuntu je arabizi sibyo arazi kuririmba ikiba nimva baradutanguriye nyene to turacara abana so novuga ko sinoja kuririmba na Roriro mbona Kidumu sibyo canke ngo nje kuririmba na Roriro je mbona ona mwumwanya nobona ndirimba na Estanish ko ndirimba na Roriro me nawe narazi nyene ninde none tokwemerera igusavye uwa ntokwemerera bagati wewe happy from sha nawe ne kuimba nyene me ariko manze kuraba nikora bahizo kugeza canke cause me how no kwimanya ko naje sino kushira hejuru ndacyari to cyane wow ubiravye mu muziki wawe nigiki wizeye kuzokuramwo uravye umuziki wawe uvuga ati jewe nkiki ndabona Imana ifashije nkizo karabo nkazironka ndashobora gushika ku kintu nkiki hamubeshwaho genre n'umuziki cyangwa kuremwa ikintu uvuga ati kinagikwe mu muziki cause nibaze yuko nyene Imana imifashije nka korijo korabo ikikagenda neza ndere yuko hari ahantu nzoshika nanje wizere donc navyo ubona uracari mu no ndabyizeye me umva ibintu byose n'Imana umva gusa ndabyizeye ko hari ahantu nzoshika hari ibintu kenshi bakunze kuvuga abarundi kazi bakunze kwidoga abaririmbyi kazi ko kugira ushika ahantu hariho nk'ahantu umuntu ugenda kubwira ushaka kumfasha iki ushaka kumbwira iki cyangwa twashaka gukora acha kubwira manzi muryamane biramaze gushikira wewe ije nawe bidashikira ko uri nk'umukobwa nyene uri muri game ya music me sinzi nko kubandi ariko je byaranshikire mesi cyane nyene wowe aho byagushikiye waciye wemera uratangama ibintu birakunda no just komeze man je nafsi faranga ryanje nyene umuntu ndamusaba gusa nimaze kunshikira kenshi mugaje nkunda umuntu ndamusabe anyumve nyene avuga ati reka ndagufasha ibintu biso wewe ucuvuga ati oya ndariha mugabo ivyo bindi no numavuga ati mfise basi make none sheri watanga ufise amahera namara nani mfise indirimbo ya mbere nije muri studio ni James yayindihi so nyene rumva namara nani mfise arenze kandi namara nani mfise yo kuba ariko nibaje ko ntamenyekanye bya grave ngo kubera ngenda pole pole na uwezo wangu au namtakitaka kunisaidia. Oh my god. Turashaka vayo gusezera ubabwire indirimbo zaho bashaka kugusisanga canke wowe bashatse kugufollowinga ibintu byose utubwire ama social media. Wokinira kumfasha canke kuraba iba akazi kanje ni kuri YouTube ni Queen Diva the best, hama Instagram ni Queen Diva, kuri Facebook ni Keza Kimana Divine. Kuri Facebook utagize Queen Diva? No, so ariko izina ryanje ndarikunda nuko nyene ntorikoresha mu muziki ibe ndarikunda. Wow. Ni giki ushimira abantu canke usaba abantu? Ndabashimiye. Abafans banje ndabashimiye kwanza kuko nabo baramfasha cyane sibyo baramfasha ko yabatangurikirana urumva ni bure tu ndabashimiye cyane kandi ndabasaba nyene mongereze kuza murankurikirana cyane deja uno munsi indirimbo shasha iri kuri YouTube
mugende abantu ndibaza iyi TV ni mbere ndayikoreye ko abataragira subscribe babe baragenda bagire kuri YouTube channel yanje. Okay. Reka tubashimire twankongera kamere gushimira wowe wakoze kuduha umwanya wawe. Mwakoze nawe. Mwakoze cyane namwe bwe kudutega amatwi kuduha umwanya wanyu cyane. Mwakoze cyane turabakunda dukora ku bwanyu mademoiselle ngahakora ku bwanyu kugira mushigikire kugira abanezereze najewe kandi ndinga kwera mwebwe murakoze cyane kuba muduha umwanya turabakunda cyane merci beaucoup.